Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. C'est Alvin Smith, la vache originale avec. Lysa Carla, Yanit. Urazi ko iminsi yose tugize ikiganiro ntegereje kuraba muza ku mutwe David. kandi après ya loze ya présentation cyada kuraba nturahindura ibisuko ndiko ndagwara uri Aguma. Bon, turabaye ikaze rero sasa abantu mukunda ikiganiro cyacu cyanyu cyitwa Karababa. Nabonye kabisa abantu deja ubu baramaze kuba benshi cyane gusigaye nca ahantu bakansaba n'amafoto andiza yuko ari abafani banje bo muri Karababa. Donc ikiganiro cyacu kiko kiragira wowe kwishuri wanyu ni gute? Bon, aho ncana jaba ndatangwa by the way. Gusa my événement jamo bose mugati kuko mu Karababa like donc aho rero waracagutinya ntibaragutinyuka umunsi wazo gutinyuka uzokumva yuko utacofatanya ifoto avec toi. Okay. Oh yeah, yaba matwige. Ego. Connaissance. Bienvenue au club. Voilà, c'est ça. Donc ikiganiro ni Karababa nkuko bimeze turabaza ama question umutumire wacu hama yishyuye neza akajya isambusa atapiripiri irimo hama yazi ko yishura abona yiko ari vie privée yiwe acaca kumushamuka mbe ndakubaza Lysa iyi Karababa ni yindi nyine kuva tugitangura. Ego bra. Ni yindi nyine. Kabanga. Ngani kigeze ko? Turabe Kimu. Kimu turayime nka muatse yiraza kujama. Voilà. Jina vipi shaho. Donc rero karibu umutumire wacu uno munsi ni Kim na Manira Kiza. Yo. Iryo zina rero nari mwise kubera umugore wanje ubageze ndabita ndikubona umugore wanje rero waramugaye Alvin naramugaye waramugaye no kuri mubona iryo kintu kiri mu mutwe wacu ni Kim na la maquilleuse la makeup artist ama Lysa hari ibintu tuzo completa kugira tushobore gutanga. Ego ben icyambere twashimiye place le flamboyant et toi qui en est sama service ali trop cool hama deuxièmement tubwire umutumire wacu arahire ko yuko ategereza kuvugisha ukuri kandi kukuri. Ok, jewe Kim Nana, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. C'est comme ça? Ah, c'est comme ça. Urazi ko tuzanye imyaka myinshi Cyane. Ukagerageza kugira tentative yo kubesha kiza kuba ari kibazo gikomeye cyane. Il a assuré, il va assurer. Lysa Carla, comme on voit les femmes d'abord, nous tenons quoi ce qui est chambé. Wakubwa wanze kugira make-up. Niyo umaze kugira umuvuga ati genre nambwiye just pour amahera sino sinayikuyimugirira bivanye n'ingene abameze. Ok, nibaza yuko nta muntu n'umwe pomwa araza ngo ndamugire maquillage numve ngo ndayigize ntayikwigira juste ngo kubera ngo mahera. Déjà pour commencer je nkora akazi kwanda gakunda. Natanga gukora maquillage kubera ko ndabikunda cyane gose. Donc birandyohera ko n'undi muntu aje kunyitura akambwira ati shaka maquillage akakusa neza. Birandyohera mbonye nakoze ico shaka. Donc nta pour moi raison ya mbere c'est mahera pe. C'est juste kubona ko kara yawe yabaye ego heisi. Ijya bonheur mbona kuri visage yiwe abaye satisfaite, c'est ma satisfaction. Merci, ukishyuye neza cyane naho wasize mu bintu by'ubwoba umva intemo wari wazuga yatanguye kugira ngo nikora ikibazo cyambere mugabo je te comprends kubera jewe mbashaka kuba direct ku bantu ikintu atabonye ndakibabwiye umva umuntu kanaka niyashe ariko irabira ku maboko man je simenyere kuja imbere kamera kuvuga na TikTok ndazifata gake naho nyine haba hugaye like mu studio yanje mba nugaye rumva na DJ nyene that's why donc uzuragerageza rero uzuramura amarori ouais ya amafilme ça marche kugira ngo uzobe amaso ya urumva igituma abantu baba capable kuri cyo batokora kimwe niko yabaye ama filme avuga ati je nta muntu ko amaso cyo kintu cyambere gituma umuntu agira isoni amaso ukumurabanye rero uri sire yuko kana kake ndiko ndamuraba we ntari karambona umva uravuga ati inka jewe nta kintu ukora mu mafilme nawe nico gituma rero and ya kabisa abavye barambwiye kura kabisa twubaye ndababwira abanze je bibiboro kabisa ninabikura kiza ko ari kibazo sinshobora gusiporta guhuza amaso n'abantu ndayakura kugira nabubahiriza batama mugabo barabona ko nabuza amahoro mu nyuma barambwira ambara amahoro yawe nizana n'amafimeno mugabo wa mazikambura umva nuko icyacha kabiri rero kimnana ni mukasi kawe ka makeup uronka amahera angahe uyateranyije ku kwezi turabizi twese turaza amahera ukorera ku makeup. Ok, ku kwezi bon ça dépend. D'abord il faut savoir ko hariho ama saison festive ama saison hari imanza nyinshi cyane
n'andi haba hatari imanza urumva donc muri ico gihe ntabwo turonka amahera ngana donc nko muri été itangura gushika ihere gushika fin août haba hari imanza nyinshi cyane donc pour moi nko kuri weekend ndashobora kugira nko gukorera ku entre 500 et 700 mu gihe nakoze weekend vendredi samedi dimanche vendredi samedi dimanche ni si cyane ubu nta manzi nyinshi zihari dimanche donc ndashobora gukora entre 500 et 700 mu gihe nakoze ndi jenyine atama 600 turi kumwe donc urashaka yarenze uri kumwe n'amazi donc par mois rero ubu uteranyije ikiba nkangahe tu peux wewe ok d'accord donc uko amasizo atandukanye bisigura yuko ari kuvuga muri aya mezi jewe ni muri buri kwezi ninjiza amaranganuko ya ku kwezi donc ndashobora kwinjiza amahera plus de 2 millions urikoresha yego ndikoresha ndumva urazi ko uronka amafaranga menshi kuruta n'abantu bakora mu mabanki amwamwe ndavyibaza kandi ari wewe urazi ko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'ivyo bintu nyine abashaka umuntu ashobora gukrea akazi gashobora kumwinjiriza amana ugagakrea wowe nyine akazi ukikoresha utabanje kuvuga ati jewe ntaronse akazi sishobora ngo numva ngerekana icare sishobora gukrea akazi nakamwe ntagiye kureba umuntu urazi ko ari abantu bameze kuga Carla yego kandi igituma biryoshe ana par exemple ko bivuze ko yinjiza par weekend peut nka 700 nuza kurinda yandi amwe après ukwezi kose ngo guhere amahera gumari respect kabisa uri mu bakobwa kandi ndabizi ko abahungu benshi ngaho mutamumva bafite amafaranga muje kumudiraga turababujije ari abahungu mengo amatwi byanse ko mukora muba mwumvira gusa murondera abakobwa babagira amahera cyana yiwe famille yiwe sivyo nuco ujya rero kumurondera kina naje avec un soir ami kubera na ikibazo bikurikira mama uri kurishura neza merci beaucoup tubwire umushoga atari cyangwa mu diaspora iragwaye amahera kugenda muri Zanzibar cyangwa se tutasho ibesha uje ngo ni ya 2 millions kurya ku kwezi oh my god bon ok hari umuntu yoba yaguterereye amafaranga kugenda hari pour être sincère au voyage Zanzibar c'était en quelque sorte cadeau mon meilleur ami wanje je dis meilleur ami avec eux pour mon anniversaire non ntaba meilleur ami j'ai dit meilleur ami sans mubona na Dieu où que tu sois merci beaucoup c'était une bonne expérience umva bajama banje tumarira nyiki abandi bajama bari kumurika abandi bajama babo Zanzibari gift toi t'es mon ami était là t'es en train de me regarder nta no kusoka ntwari no kuri silhouette ngungurire ijya ice cream abandi bana mani n'indege niwe kuriye donc la moitié du budget niwe yarayirisha et moi j'ai payé la moitié voilà hanyuma cendatumira Chloé cendatumira Mona bagi bajanye no bagi mahira yabo Mona turakoranye fuko tumuwazana nyina mahara aho yakuye kandi yagiye après toi jogi giganiro mugabo muriyaga baduhemvye ashobora kuba yakuye mahara muri yabo Mona quand même Mona no boss Mona Chloé na boss guys uri kimuze murafata bana nabi abantu barafise amahera jo mana aba batatu babasiga bagendana cyane bisigura yuko ni hahandi hayaga bahangana iminwa itangana nta gusomana c'est vrai ngo menda byumvise igambe bavuga gute izo bintu iminwe iminwe itare ikirundi cyatwebwe abanyabujumbura yazi ko ari iminwa this is Bujumbura je suis né à Bujumbura je suis grandi à Bujumbura je suis grandi tu as grandi je suis grandi umviriza igikuru nuko wumvise ko je voulais dire j'ai grandi mugabo wacuvuga rikana mukosore mugabo wumvise icyo nashase il faut que tugosora tugaruke mu kirimi cyakavukire ce que je voulais ni wewe kwanza kumva icyo nashase kuvuga okay je suis grandi à Bujumbura ikibazo gikurikira ni jewe ni wewe je suis grandi à Bujumbura je suis grandi ikibazo gikurikira ni non ikibazo gikurikira ni wowe quand même sure non ni wewe ok chakana
hari abantu baro bibaza ngo kubera kituguma amaso ari ku telefone ni kubera yuko twanka kuzana bijya ipapuro umengo turi mu biro kandi ikindi naco urumva twebwe tuba dufise ibintu byinshi cyane mu buzima kuvuga tutofata ibibazo byose mu mutwe ko nibyo tuba dufise biba biturenze oya nibisanzwe nta muntu acandika ibipapuro ipabazo ku bipapuro none ego aya abantu Bari? ego bari mu bintu nk'abajije ibintu byaje ni nk'uko ubonye non mais je pense pas uburyo kumakiya umuntu iwabo tugire ahantu wagiye ugasanga nta suku hari yameze gute bon kugenda kumakiya iwabo n'abantu ndagendayo cane gose ahantu nagiye nkasanga nta suku ndabyumvira sha wapi vraiment urazi igituma kuko la apana kwivisha plupart wapi uramaze kuzana iwanje man nimba atasuku bivuge oya akabazi. je t'explique ntutanguye kwibaza yuko je nogira ama complexe la plupart des gens genda kumakiya ni déplace mva ku kazi ndabasanga ahantu habera ama reception you know nabo bafise ama chambre udu bakoreramwo baménagije pour aba marié en gros nta ndabona nuvuga ngo nasanze atari suku abandi nabo babara abantu umuntu ayenda guhamagara muhiriwe musanzwe aba ari sûr avyumva ntashobora guhamagara ahantu hari salle okay kamera none twebwe ko twagwamagaze gusiga umugore wanje mu rugo rwanje byari bimeze gutega kimna na c'était propre umva ntumbikira akabanga wari ukiba kumutanga mu gihosha ya mu gihosha je dimuka cyane haruguru ya Saint Esprit haruguru ya Saint Esprit c'était propre en tout cas vraiment yarakiri mu jeune Marie Badowe sindu aha naho nzinyara ubu ndi mu vieux mugabo c'était propre ah bon merci beaucoup kandi mwaranzimanye ego sinavyibuka cyane gose cyamplisiye en tout cas niyo nanigisheri vraiment je yashaka dukora jewe d'abord umugabo wiwe ni gisheri hama akaba yatwaye umugore twatuvuga nirna kwiki Vya biri ku ruhande. ushaka kumutwara ndafa pasi nagiye muri concert abantu bose dushaka nirna nahise nderefura umugore wanje ndamubwira ati ngo hano uririmbe ndabaza nabajya abantu eske nirna niwe waririmbira niwe muririmbyi canke ni Alvin muririmbyi Mego tubishamo gashatu. ariko je ntibisa narabawe nawe naramutefuna Ariko ndamubwira je umva ntibisa. mani jewe ndiyankiye kugumunyinjirira mu kazi ariko je nta kuntu ntibisa wangiye kuririmba je ntibisa kwera mbanje kumakiya niyo Nabanje Donc, apana rero ushaka kwigira umengo amashuri yose ushaka kuyatera umugore wanje mani ndatera umugore wawe ko iki none te jaloux quoi ubizi gute ko aje ngira suku none si jalousie we ni jalousie kubera je nta kuntu ikintu cyose mani muza muragita ku mugore wanje calm down n'umugore wawe But don't Basi say muze- muri highlight nawe uja muri non highlight quoi c'est ta moitié non. ah kanye voilà OK, umumeka heruka kukudraga wo nkiki. Ntawe heruka. En tout cas tu t'en ressens. aheruka kundaga il m'a menti Il t'a menti. hamukira Il y a- muvumbura il est utaranamwemera allergique kuri mensonge wadekuviye gute none Good. Tant sur quoi? T'a menti. guys nitwa ndefu dutembe Ure- donc ce qui s'est passé nani ndi kuri tournage y'indirimbo ya MB Data et il y avait une fille il y a eu le clip je parlais à mon mec bon à la personne hanyuma acambwira ngo Kim ngo nyereka ngo iyo profil et j'ai fait un téléphone comme ça acambwira ngo acambwira ngo non gusohoka twari mu modoka tuko turataha gusohoka ngo tuvugane gatoya genre on s'est écarté de la voiture turagenda hanze acambwira ngo Kim bya muntu ngo muramuzi ibiki n'ibiki ndambwiye ndamuzi uyo muntu yari umu vixen video sintanga amazina twagushaka mwaba mumenya oya ntawe dushaka ahubwo uyo muntu yari umu queen video canke yari umuntu ari muri staff y'uyo muririmbyi no yari umuririmbyi ahubwo nawe nyene ego yari so acambwira ngo no ngo je ngo turasohokana tumaze umwaka wose turi kumwe like Nanje we déjà il me cherche. okay umuhungu yabikubwiye direct non Oya, non non n'umukobwa, c'est la fille C'est la fille. umugabo umuhungu wanje kubaza uyu mukobwa buramuzi Umukobwa yamubajije, umukobwa yabwiye. yambajije abonye kuri profil yanjye Ngo mutwe numvise kuri turavugana non ye twe turavugana okay, profil muri kumwe. yiwe yes kujya ucukubita target acara gusaba umuhungu umuvuye umuduga mu gihe hanze yes ati umuntu muko muravugana ninde ndamwereka hanyuma acarambaza qu'est-ce qu'il y a ndamubwira jewe il est mon prétendant patati patata ngo no je tumaze umwaka wose dusohokana ibindi I was like
okay ndamubwira okay aca amurika message ngo ndakwazi mu Burundi ukunda abakobwa bangahe eno meke camwishura ego umuhungu camwishura ngo none ngo umuntu yikunda abakobwa bangahe kandi afite umutima umwe donc umutima wiwe uri kuri uyo wewe sari karakurondera kwiye la même chose que yashaka kubimubaza nawe kandi abahungu murafise ivyo bintu barafise ivyo bintu mufise abantu musohokana ugasanga ugiye kuvugana kanaka uri kura muyihakana kanaka cyangwa uri kuravuga ngo nta muntu ufise musohokana dating life mu ndibaza yuko ubu jewe je ndi umugabo na jewe umukobwa azobona ndamudirazi nukuri kw'Imana azofata screenshot abiposting man nta kuntu wowe uri umuntu ufise mukundana hama ngo uje kudiraga hano ufumase umubwira umva man je ndashaka yuko tujyana abasayicike bose balvine ukamubwira direct ndashaka ko tujyana mugabo je ndafise umuntu nkunda apana mani kuja kudiraga umuntu uzi ko ufise nukuri kw'Imana jewe umviriza abantu bose musiko mudiraga umugore wanje musi azoma screenshot uzaguta hanze kuko nini namenya deja ko ufise n'umukopine cyangwa umugore ukadiraga undi mukobwa nukuri nzogupidia kandi ndabivuze nawe wewe mukobwa uri kwara ikiganiro umunsi uzobona kanaka mugeze wakubwiye ngo Alvin akarandiraga message nkizi tamu uko uzoba ntiyuwa mugabo ukabona Alvin yanyandikiye ngo ashaka ko tugira ibi nibi ngo mugabo ngo arakunda umugore wiwe aho kabisa uzomenye yuko jewe ndagushakiye kubera ico kintu apana ko ndagukunda murakoze bagiye kandi ndababaye ndabivugishije ukuri kubera ndamaze kubibona ku bantu benshi b'abahungu n'abakobwa muhihakana abakunzi banyu wayo muhihakana none umuntu amaze kunda umwaka wose uri kumwe n'umuntu urumva yuko uwo muhihakana kweri uri kuramutakariza umwanya man uri kuramutakariza umwanya kandi abafite nk'ibindi bijama bimukunda ugasanga ikijama kirakitanajya kubera kukugira umukobwa umujama yanafuye mani arara umuti uri kwibase kubera gushyuha cyane wewe mani ukamubesha abantu c'est pas bon. Ça fait mal. Ibaze nk'uje umugore wanje Nirna arakaza ariko arandika uwundi mujama mugira aje Alvin wapi kabisa ça va pas urumva twarahebanye kandi turi kumwe man ndamwamiza ko bro abantu baba basiko nasaze wajya murara yanasaze bari ko rya mukobwa ça fait mal cyane cyozo ikurikira okay ni jewe Iki kibazo Lysa Carla ariko umvirize ikintu kuja muri politique twagiye nihe position kama sutra u préfère ntutubeshe nta muntu ntumabura position avuga ati ngiyewe kabisa umva shaka ivyo ushaka ukora byose mugabo ngiyewe ushaka nyine kumigenda neza na ipiripiri y'indiyo udashaka ko je nta piripiri nge ndabyishura oh wow uko je suis majeur vaccine urya mukobwa nivyo je suis majeur vaccine umve ndabizi ko kuri internet baranyica baranuka niba kwica man kuko birahari okay ni bibaho hari ikintu turamenyera ifo ko tuba tubwizana ukuri man ibintu tuba dushaje subibamo vas-y je vais te dire un truc abakobwa benshi nkunda agire position nkunda kandi abakobwa benshi turayihuriza basi ntibari ready kuvyemera en public canke kuvyemera bari ko ravugana n'abandi bantu bavyumva position préférée yanje missionnaire missionnaire bisigura barundi twese je t'explique non je t'explique il y a position nitango barundi mwese bavyumva iyo muri kumwe n'umuntu réellement ukunda genre ukunda contact physique contact eye contact byose tuba biringa biri présent biri romantique biri tu n'as pas besoin genre kugira kwidéranger kugira ngo ibintu byoye no donc écoute quand en plus de ça ntabwo iri douloureux uravyumva hari amaposition voilà je savais ntabwo ratinya kuruama je savais donc jewe ndiko ndabivuga ama ngo 50 ngo bamwe bakobwa 50 ubirize sindiko ndavuga si kuruha j'ai dit douloureux hari amaposition atari confortable cyane kwa bakobwa uravyumva ijya iri confortable donc voilà missionnaire pour moi et ana ndabizi ko hari ndo akora twikuriza kumbwa ntibari de kuvyemana ntibari de kuvyemana public bazokuba bigisha ngo genre à quatre pas non iki kinavuze nico kubera je ndibaza yuko ese basoko na basokuruza wababwira ngo ibyo amadogi style ngo abantu baluzinga byaza yuko iboro niyo ya non en tout cas pour une personne romantique missionnaire ni a bon ça iki kino nico je ndashobora kuba mfise
95% yo kuvyemera ko ari ivyo kubera yuko ariko je ndaze ko ibindi rega iba ari kugira nyine umuntu uboneke nyine ko kwidefura c'est tout kugira mwemeze experience ufite amatactique ufite utujede utuntu bon ni nk'umu DJ DJ afise nuze yo kuvuza atari ko aragira kiringi ariko atumira amatwi you know deja umu DJ uringa kugira ngo usiremo indirimbo tuyumve muguru uzibona umuntu agira utujede abashaka kugira kwemeza donc rero ndibaza yuko jewe ndikote yawe kubera mugabo harabundi yaca kubwira ngo izindi soit ziramubabaza izindi ziramumisha. Non, écoute, ça veut pas dire que Lyon amangira mission every day. Yego mugabo hari umwanya wo kugira ibintu new things avyumva ariko igumiri favorite yanje. Bon, sishobora kwiharira ni nkuko hari izindi umuntu arambwira nkavuga urabesha kabisa urabesha mugabo iyo niyo ya mbere kabisa fata nari shaka kumva yuko uza kuvuga ibindi cyenda kwataka ariko uzagerageza rero kuzurahura uragira iyo boro twarayise barundi twese ko iki twita barundi twese kubera umva usimbira ko wese ri bondo umundi kazi okay so nta mpamvu yo kugira okay ariko ikibazo wakiyumvire gute Carla nacyumvire pour savoir nubwo ntavyo narinzi Barundi bishi okay aracari mu petite aracari kariga oya birazwi umwana wacu ni byiza ko umwana amenya ibintu byinshi atarabijyamo kubera ntazo habwa abeshwa je sais ko tari mu mineho non pas du tout ni byiza cyane ko turigisha abana bacu ibintu bimwe batazobijyamo babibone nka bishasha canke bababeshe ngo urumva ngo uku ngo murakoze kandi amajambo histoire close zovyo umuntu waje Carla uzotundikira message ikasipikira shaka zobataka umwasta w'abarundi tubwire uwo musohokana aho twavanturo ole uwo musohokana noje uvuga uwo ndashaka kwemera Antrende ari zira rubi siwe kumvirita vanturo oleg nagnoje deja ni noje sinzi n'isura yiwe ndazi ndimbo yuhiti yinzi ariko sinzi n'isura yiwe no nta numwe twosokana muri abo bose nta numwe yana je suis désolé pour vous narize mariage bani nubwo mwogira nuzeye candidature donc rero urumva rero umusi uzahura n'umuntu yajyaze uvuga bya mukobwa je sinshaka kwegera merci mugabo urasikugiza ibintu byiza ku buryo n'umwe muri bajya yoba kufitiye akimviriro azaca atera marchanariere merci c'est bien abakobwa bose muzuzi ahubwo muraposta mukavuga jewe abastari bitwa abanaba please mutse munyegera nawe uvugize ibintu yitomati niri nk'abastari mwumvire ko baramaze guproposa kujya kuba mu lesbienne byageze gute ndabizi Kim twese ngaho twafise n'abajama badupropose ibintu byinshi rero ntuce ngaho tuweshe utoza kufisa abakobwa bamaze kubona kuvuga Kim je kabisa nagufite tape bon jewe ya hari ikiganiro bon hariho live hori iba kuri Bondondo Map ya speed dating ya watuguma boss wanje yes et un jour je me suis amusée ndahamagara ndavuga ko nshaka umukobwa but I was joking sorry guys joke uzi kuri live y'abantu ibihumbi écoute wegeze ko na urashaka kwekora joke kabisa jege live c'est normal ndabikunda cyane bya bintu ariko mu rumengo ngo ni bya divertissement est-ce que hari amakouple amaze kuva mu speed dating on sait jamais jene ntibashobora kubigaragaza ngo batubwire ngo kujya baba bahuriye hajya muri speed dating ifo ko twemeza ko bahuriye muri speed tubimenye you know je nta couple ndabona muri speed dating mbona ngo ni je mbona ngo ni divertissement donc nayivuze comme blague ndavuga ko nshaka umukobwa patata mais entre temps il y a une pote à moi non nako ndamubwira ati utusaba live amucuza urumva wivugishe yuko uravyumva umushaka ibintu biki mais la fille en question la connaît et on connaît son mec avyumva hanyuma bice birafwa ndabura umuntu aza ku live ashaka umukobwa abakobwa abarundi kazi ba lesbienne umuntu navyo nzi ntabo ntibivuga avyumva sinaye kwivuga sinaye kuja kuri live yakwari ivyo sinaye kuja kuri live nta mukobwa murahura donc ce que je te dis après ama DM yaraje menshi
yeah Basi. nararose ngira nka 10 hajya kwigaragaza mugabo nk'ama DM 10 I was like kube vya bintu bya sérieux nani ce que j'ai fait nta numwe nishuwe message nta mukobwa araza kubwira ikimutereza nagukubite ku ngiti biramaze kubaka ntuhari abakobwa ba lesbienne benshi barubaho simenyere ko ari lesbienne canke kubera ko Oya, genda c'est juste- umuntu de nature niko tumeze ndatanga compliment je ndatanga compliment cyane Alvin duhuye gute nakubuze ndakubwira gute mwiza uraberewe comme ça juste comme ça kubera ko ndakunda gutanga compliment kandi ndani ndakunda abantu bazima c'est gratuit ni ikintu kiryoshye kandi kiri gratuit cyane gose kiri simple nta muntu yakubwira ko usa n'aba lesbienne nta numwe biramutse none c'est lesbienne ndakubaza ikibazo nta numwe arabikubwira ese kubera c'est comme si wibajije umengo yafise hey urasoma information urazi gituma abantu biragoye kugira ushobore kuja ahantu hari abantu bashika ku majana hama ucubatamo iyo sije nk'iyo man d'abord iyo sije nk'iyo kugira ibatemo bisigura yuko uba wafashe umwanya ava yuko usaba demande iyo live ukavuga ati giye wingira nje kuri live mvuge ikintu iki donc si ikintu kikuzamo ari ukumaze kuja muri live direct donc uravuga ati giye wingira nsabe demande bakaramuka bayinyemereye nce mvuga ikintu iki no donc cyangwa c'était juste ubwira urabe abaza kuza urashobora kuba utari découvrir icyuri kora nga ngo ikibazo kurikira tubandanya ikibazo kurikira twagiye ikibazo kurikira gute urajya Alvin ikibazo urabisubira ikibazo kurikira ufite imyaka ingahe j'ai 31 ans Braz yes kandi gusa n'ibimusa I know mugabo aramaze kubimbwira none kubera aca amahera menshi ku kwezi l'argent non rien à voir ikibazo ndakubona mu izina ry'umugore wanje no kuri yego frère nirna umukunda kubera agushorera amahera atakibazo canke n'umugenzi wawe waba exactement nirna ndio wamenye gute kubera je Nirna la première fois elle m'a contacté coup de dotaille donc c'est dit ko elle m'a contact navyo ndi apparemment ari muri Canada yaravuye no make up artist ay Bujumbura aramugarako yeah so agira mauvaise expérience avec no muntu make up artist hanyuma ashavura acambwira ko nuko umuntu following amwana following kuri Instagram ma femme t'es comme ça so donc sinzi umuntu amuhaye contact zanje aceranye turavugana hanyuma kwidote yawe twaje namusize no kubindi byose byakurikiye ndamusize twarumvikanye cyane sivuga ngo warusanze umuzi umugore wanjye no bon nese ndamura ku story yako gusa kandi nenda muzi sinamufunga kuri Instagram nenda muzi kumwe nawe ndavuga ati Alvin afite umugore w'icuki wewe kuri kutabwa bimbye Alvin uri kuvuga imbere kamera uri siko nawe ndakubwira ko yibye gihe ukimubona mutaramenya arakwataka n'ibisanzwe kwa bire reka manzi meze kwisikiza ikibazo so niyo nasivuga ngo kuko nta mamahera arenze abantu amapi uretse ko namanda barisha nk'iyabandi but niyo numwana mwiza cyane numwana mwiza no ntimundira ataka none yabade placement buhira amahera ya booking yo kuja mu hiri wawe umugore wanjye mukunda ko ari mugezi wawe cyane kubera aruko gushora so ndiko ndakubwira niyo numwana mwiza cyane ari simple ari humble sinzi ngeno bisigura araryoshe kuvugana araryoshe nico gitonda mukunda and she's beautiful arangyohera gusiga elle m'amuse ibi compliment no umva mukanye ubu agutayemo iki non mais elle m'amuse en plus de ça man iki kwe kumeze en fait ko aya compliment ngumuha umugore wiwe wotayemo umviriza umugore wanje ubu ndabona umugabo hariyo n'abakobwa ntazokwemerera ko bagendana kandi ubu apana gupfira gusa kubahungu tango yabwira umukobwa no nyina abakobwa zo kugira bro ujya mukobwa mugezi wawe nzo naje mu nzari kweli mustusoke turi batatu ntabwo ikibazo kuri nyina none washaka ndakuzeremo kandi wamugije kuri nawe ahubwo hacho umugore wanje n'umwana mwiza ari Cyane kubera gose. yahuye n'umugabo w'umwana mwiza umugabo ari No, tubizi gute ko kera nira yagara uzi kujya mukobwa ko yambwiye mani ngo namudiraze nabi ngo usubire kumudiragira kabiri ukavuga ngo ari simple wene wayi twarubase jewe maze kimubwira bro jewe ngira wadiragishije kabiri umwana abahunca nangura ndabaconcentre gege amakashasho kutumva ko nari mfise kijya kiboro gica message d'abord
karagashima je ndabwiye mashaka Quoi que t'exprimer ibikurimwo quand même. oya nyine naragerageje mugabo wowe acarabisuzukira abona yuko ari ibintu biri cheap cyane arabye umva mani nderaga nk'aba VIP bro Uce bicongereza sanga bivuga ikirundi cyinshi. oya nyine hari mistari ari umuntu imitoma guteruka ubona ko ari imitoma iri cheap hari n'umuntu agutera imitoma kuva ari imitoma iremereye na circonstance ngene mwamenyanye wewe barama telenovela kandi n'umuzungu abahanze nge nanjye ndigipeti kibereye ngaho umva mani ubuzima nibwo buri mu mutwe na rukude ruri mu mutwe ngo kumenya ngo ndrage gute braz washaka ndakuzanira ibintu bya tu vois vraiment je t'aime uramugura amashuko ako umugore wanje n'umuntu wa mbere kugira mbwire je t'aime haciye iminsi vraiment je ngoma ndamutama ma je t'aime udutima kiasi hanyuma cyanyuma kandi haragipipira niturahetse ama freestyle ntaraza turacara bashinga ntahe tubwire umugenzi wamaze kumakia for free kandi ari we yategereza kukurira kugushorera akagusapotinga fete umugenzi wanje bon sinjya ko nakure no masanje sinjya kure cyo basitani ndabasika kubona oya gusa mugabo nubo bari bakwiye kugira yeah bien sûr que oui écoute support en tout cas support ni mvumengo hera hasi hajya muri famille yawe no donc voilà mes sœurs ndabakunda cyane gose voilà nta kuntu nakumwe mutamubwirira nzozi magaye for bon kibazo kwikira uramaze kwishima umukiriya ko make up imubereye ariko ubona ko wapi kesa vato ukanamufotora man ukanamubwira change toi à une autre position jewe en tant que make up artist ndashobora kubona ati maquillage irahise ndabyumva gasimisiyo n'iyindi mbona naho yansanwa mugabo ntubivuga en fait non ntushobora kubivuga ko wari ko yiraba abone bi perfect ndabyumva mais je ko yako ndabizi c'est une expérience ndabona ko yansanwa mais il faut savoir ko ari abantu déjà de nature ari bête ariko basize maquillage ugasanga maquillage ntibabereye tant que ça tu vois ntibabereye tant que ça hari n'abandi bantu de nature atari beza cyane gose maquillage babera bya hatari ndabyumva hari n'abandi bantu bigoye c'est compliqué ndumugira maquillage nyine kagu muri compliqué urumva muri gihura biremarka mais tu dis rien kubera ko wari ko yiraba sake yeah bachikizo moto tumutera freestyle zitatu tuheze niba ukunda ko umuntu musohokana kwa materiellement ibihe bintu nkunda ko umuhungu okay ndumukobwa akunda amashuko cyane n'umugore wanje ndakunda amashuko turagera naho abarundi benshi barayiminiza ni ibintu by'abazungu mwabibonye amafilme matelenovela bateze ndakunda amashuko but bizarrement abagenzi bawe mona wada na Chloe barakunda amashugo bisigura yuko ushobora kuba watoye influencer ku bandi bantu umusaza umugenda ntabwo ari influence kuri Mona canke kuri Chloe canke ku bandi n'importe qui donation ndakunda amashugo so bizarrement nta muhungu arampa amashugo donc nawo wahita babwira man gute ko uramubwira icyo agateza kumenya uzi ko hari umuntu nigeze kugira ko nkunda amashugwe tu sais ce qui m'a sorti yambwiye je nkunda amashugwe et je dis donc udakunda amashugwe je ndakunda ni wewe utanga kado donc kado ilisanse kunezera jewe ntilisanse kunezera wewe il m'a sorti un truc non moi aussi ça va me faire plaisir nikunda kwa kado none bro why umeyo kado kandi kuneza kunezera ziba zirenze man umuhungu akwishira uko kwera uzi urazi ibintu dukora tudakunda kubw'abakuzi bacu exactement donc jewe franchement j'aurais aimé ubu nta muntu turi kumwe j'aurais aimé gusa ko abahungu bagira effort bakaza barapreparaza kuri bya bintu buto ni ibintu bito cyane gose amashuka gomera ngaha kwimvira kugenda kugura ishugu y'ibihumbi 30 uri mukunzi wawe sinaragusabye rimwe ryo muri baza cyangwa rimwe muri no byarindi tugenda hajya kugura hajya handi hajya kuri ateli ukarigura ukarimushira ça fait plaisir nakanu gato cyane mugabo qui beaucoup uravyumva donc j'aurais aimé ko baze baragira effort ku bintu bimwe bimwe uravyumva so yeah
impanuro nziza urazi gituma ndagushigikiye kubera aje umugore wanje arakunda amashurwe cyane man mugabo ntari bwabimbwire nyene kuko jewe genda kunda umuntu muri kimwe n'abashaka kugira ngo sinsange kuko hari undi muntu ushobora kumutwara amashurwe asanga amashurwe afite signification mbi ku buzima bwiwe ugasanga ucibona umuntu aranaguhevye man akakubwira jamais ntuzosubira kuvuga ukavuga ngo ai amashurwe ugasanga afise ikintu yakuye muri ayo mashurwe kubyo atashurwe abashaka kubona amaso yiwe rero ni vyiza namwe bw'abakobwa parfois muze muratubwira ivyo mukunda kugira ngo nituwave tugira ibintu usange yo we never know nitwavugana imana ntago twavuganye sinzi pasi yawe umugore wanje igihe ambwire ko akunda amashurwe nacyo nituramo ikosa man igihe cyose giheze ntaramuha amashurwe man ndabona ko nadekonye cyane mugabo undi mutima urambwira ati bro humura ntavyo waruzi man kandi agize vlog muri kandi kuva ico gihe narayamutayemo bro naramutamo yaba ari Canada nkafuma ndunga nkasenga ndo ari $20 nkamubwira umukenzi wa Imana mutemo umugore wanje amashurwe bana genda upfumo yatakubujyava yasangeho donc parfois rero abakobwa namwe muzina natubwije mukunda kugira ngo tumenye ibyo tubasi byo ntumbwire yuko kuko ni nkuko abakobwa bakunda ama ice cream tuba tuzi ko abakobwa bose bakunda irangi rya rose mugabo hariho n'abandi bakobwa mani yikundira jaune ukagenda kumutamo ikirozi ukabona aragusubije umuntu akunda amashurwe ari kwinshi hari umuntu ashaka gukunda amatournesol sana jaune nta nayo tumenyere cyane kubera gutya mugabo ariho asa na jaune ntabwo arajya amahoze yahuje so je ndakunda amashurwe kurya je ndayiyofa nko kuri Saint Valentin ndiguriye abahungu kamen ibaza umukobwa mani iwe nyine ikibazo kurikira kimwana ufite imyaka 31 wabaye definition imyaka ingahe Wazo kusoka n'abahungu bangahe abahungu tubanze kuja muri genre sérieux relation batatu donc abandi bose yari cyena non en fait il faut savoir que je muri couple nkunda kuja muri couple abango bicebwe bya bindi bya 2 semaines by'ukwezi kumwe buce bihera donc ma première relation yabaye yamaze 3 ans hanyuma je nawe tuvanye sinca nshoka nja muri indi relation gutyo onye no bankene mu mwanya w'igenyene bankene mwanya nimvire qu'est-ce qui n'a pas marché patati patata tu vois ibyo onye umwanya ndi jenyene ni enjoying umwanya ndi jenyene ko rimwe biraryoshe kuba uri wenyene byo donc voilà nkaca mara nk'izindi 4 ans ntasuye kujanko ukagumutamo gusaba jamani wafite nk'ikijamo mutamo umva mani umva sasa ariko uratuma mvuga ibintu navuze umviriza donc voilà wowe rero ngo reaction rero reaction iri serie umaze kujamo ni zingahe kuva aho watanguye guciye ubwenge 23 za wabaye depuis 23 za iyo myaka yose isigaye umaze kuja muri reaction zitatu kinana zitatu donc n'abahungu umaze gutamo wara nka batatu cyangwa bakundanye bose barabataye turakuze no siyavuze ko abahungu banze gutanga ari batatu gusa mugabo abo twagiye muri relation kubera ko hari ikintu mwitiranye ari kubanku hari no fréquentation canke ya fréquentation izindi zingura nyine kamwe murashobora no gura n'umuntu donc voilà ma relation je que j'assume na tatu umviriza kora ngaho kibazo biraheze uri umukobwa wa mbere kuri uyu mubumbe wizi kamera zacu apara umubumbe wisi umubumbe ko izi kamera zacu amalensi ameze no mubumbe kuri umubumbe bwa makamera yacu avuye nga atari ipiripiri respect twagerageje kandi yavuga bakera nawe ko takizinge murakoze cyane mubaye wa mbere kandi cyagutageze neza cyane urashobora kugira imeze neza tu kuko turabona nyine ko amaso yawe asa n'amaso yarushe kubera ibibazo kubera kujumira urashobora kugira umutima waje ntiwajamu kubera ko je nuko nakubwiye nkunda kuvuga cyane respect n'umunyamuji mana aramenyereye ndi sino naje nk'undi ndafata ama tutoriel ku kazi mani birananira kuvuga cangira ama voix off birananira kuvuga cyane genda kwemeye Carla uramwemeye ntumwemeye namwemeye cyane ibaze mani nawe we navyo ushobora mugabo warabishoboye exactement oya abantu turatandukanye murakoze cyane ko amasho kwikirana ikiganiro cyacu cy'uno munsi ikiganiro cya mbere
umutumire wacu wagiye atari ipiripiri. Donc merci beaucoup kuba mwashoboye gufasha umwanya wanyu. ndakwiye gikombe. Bon araciye ubwenge ariko si uguca ubwenge yangu kubera no munsi tante twatwese watatu mu magibazo yeje yazisinye ko ataza kugipiripiri. Murakoze Carla, urafise icyo uza kuhereza kugira ngo dushobore ku cyamereza ko twashimiye kimana yadishuye saba hama n'ikibanza nshaka indi nyene le flamboyant iragira ko itesa nuko ikibanza kandi kadwa n'amaservice ameze neza. Merci, ciao ciao. Merci beaucoup, ciao.